Mwene cubahiro Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahejeje gushika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye avuye hariya i Bogota aho ni muri Colombi, akaba yari yitavye ibikorwa vy'inama kaminuza ihuza Afrika hamwe rero n'ishirahamwe bise CELAC, no kuvuga ishirahamwe rihuriyemwo ibihugu biri muri Amerika isanzwe ihurikiyemo ibihugu bifise ico bisangiye bivuga ururimi rutuka mu kilatini arico gituma bayita Amerique Latine. Twagomba kwibutsa tukiraho ko iryo shirahamwe CELAC ryavutse kugira ngo rihuze nyene ivyo bihugu biri muri ako karere kugira ngo byingiranire mu migenderanire mu bishobora guteza imbere iki na kiriya muri vyose. Rero iyo nama yari igizwe n'abantu b'imice myinshi, uri abakuru b'ibihugu n'amareta n'ababaserukiye, uri n'abahinga mu bintu byinshi bisanzwe bigize ubuzima bw'isi n'abantu. Harabaye ibyo twokwita inganda mbere y'umuntu yosa naho yosesha n'inama nkarisha bwenge, haravugirwamwe ivyiyumviro bitari bike muri ivyo nyene bisanzwe bigize ubuzima bw'isi n'ubwo ibintu, haba mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, haba mu bijanye n'umuyaga nkuba, haba ibijanye n'amagara y'abantu, haba mbere n'ibijanye gusanasana abantu bahitanywe n'ivyago vya kera byo mu myaka myinshi yaheze, usanga nuno munsi bakeneye ubutungane, arivyo kandi ubutungane bufatiye ku bantu b'imice myinshi, kuko hariho nk'abo usanga bazize ubwoko, abandi ugasanga bazize urukoba, cyo gituma bavyise rero ubutungane bufatiye bugarukira ku bantu bagize ivyago bifatiye ku rukoba, hamwe rero no ku bindi bijanye no kuvangura abantu. Harabaye rero n'inama twovuga ko yariyo ku rwego rwo hejuru, iyo nayo ikaba yarimwo abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe rero n'ababaserukiye. Iyo nayo twavuga ko ariyo yari kaminuza mu vy'ukuri, niho ivyiyumviro vyose byari byashikirije muri izo zindi nama zatanguye, twavuga yuko vyaciye vyigwa neza ku buryo ari byo ngira ngo bizohava bija no mu ngiro. Abakuru b'ibihugu n'amareta eka n'ababaserukiye baragiye rero barakurakuranwa, umwe wese ashikiriza iciyumviro ku bijanye n'ivyo duhejeje kudondagura. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu gufata ijambo yavuze ati iyi nama ije hageze, kuko iyi nama niyo kwibutsa abantu bahujwe n'akahise kamwe, no kuvuga abanyafrika n'abo bantu baba bahurikiye muri iryo shirahamwe, yuko bofatana mu nda, no kuvuga ivyago baciyemwo, no kuvuga amabarabara y'amakuba baciyemwo ababo baja gucugwa bufuni na buhoro, yoba amabarabara azocamwo iterambere. Umukuru w'igihugu ca Brazil nyene icubahiro Lula da Silva, wewe rero nawe ijambo ryiwe ryashikiye cane ku karenganyo kagirirwa abari kw'isi, no kwinjira mu vyo intwaro, no kwinjira mu vy'ibihugu ku nguvu nkaho umenga nibisanzwe. Yakebuye abanyafrika hamwe rero n'abahurikiye muri iryo shirahamwe CELAC yuko boheba bakumva yuko kurenganywa no kuza gutwagwa utwawe, no kuza kwicwa, no kuza gusamburirwa utwawe atari ibintu bisanzwe. Ni nkuko yateye akamo abantu ati heba mwikebuke, kuko aho ibintu bigeze hameze nabi. Yavuze ati ako karenganyo kageze ahantu aho usanga ubu isi iri mu mahano asumba mbere ayo twigeze kubona kuva ingwano y'isi ya kabiri itera. Yavuze ati jewe abampamagarira mu vy'ingwano sindimwo, ahubwo jewe ingwano ngomba kugwana ni ingwano yo gukura Afrika yose mu nzara, nk'uko guhera mu bihumbi 2014 nakuye Brazil mu nzara. Nk'uko vyama bigenda mu ngendo mwenizo, umukuru w'igihugu cacu yarashoboye kubonana nabo basangiye amabanga n'amabango yo kurongora ibihugu, ariko kandi n'abandi banyacubahiro bari bitavye iyo nama. Rero nohera kuri nyenurugo wari yakiriye iyo nama, nyene cubahiro Gustavo Petro yakiriye nyene cubahiro mukuru w'igihugu mu ngoro iwe. Mu byo bashoboye kuganira harimo ibiraba isi
muri rusangi, ariko cyane cyane baravuganye ikijanye na Afrika gusumba ibindi. Wewe bahuriye ku ciyumviro yuko ubu hoba inama kaminuza ariko idasa nk'iyo barimwo, ahubwo inama kaminuza ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, kandi ikaba yoserukiwe Afrika, ikaba yoza iserukiwe n'ishirahamwe Union Africaine rivugira Afrika nk'ishirahamwe riserukira Afrika. Iryo shirahamwe rero rigaca rihura n'iryo rindi shirahamwe CELAC kugira ngo batunganye iyo nama. Mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ko ari bibiri, basanze iyo migenderanire isanzwe imeze neza, ariko bumvikana yuko boyitsimbataza gusumba. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu muri urwo rwego nyene rwo guhura n'abandi bakuru b'ibihugu, eka mbere n'abandi banyacubahiro, baragiraniye umubonano n'umukuru w'igihugu ca Brazil. Umukuru w'igihugu ca Brazil rero yarerekanye yuko yipfuza ko Afrika yotera imbere gusumba uko bimeze uno munsi. Mbere yaciye asaba yuko hoba igihangange c'umugambi, woba umugambi ibihugu vyose vyo muri Afrika bihuriyeko, ushimikiye kuri bimwe bita ibibanzira za iterambere byo ndo kwita infrastructure, hamwe rero yindi migambi cyane cyane ishimikiye ku mahinguriro rutura. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi muri uwo mubonano nyene wewe yarashikirije akababaro ati abanyafrika hamwe rero n'aba bene gihugu batuye mu bihugu bigize iryo shirahamwe CELAC tibari bakwiye kwikebuka bakakigaya ku myaka myinshi bamaze bahanze amaso ikirere ko co batiburira ko imfashanyo zivuye mu bihugu mpuzamakungu. Ati iyo banyene baja hamwe bakiyungunganya bati dufashanye ko tungana, wari gusanga kumbure ubu baba bateye imbere kunganya n'ivyo bihugu vyabacuze bufuni na buhoro, ariko mbere ugasanga no kubirusha baranabirusha. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi kandi yarabonanye n'umukuru w'igihugu ca Uruguay nyene cyubahiro Yamandu Orsi. Ubo nawe nyene asa nkuko yaje avuga rumwe n'abandi cyane cyane ku bijanye nuko hoba inama kaminuza yoza ije ku rwego rwa Afrika nkishira hamwe ntibe ije ku rwego rw'abantu bavuye muri Afrika umwe ku giti ciwe, arico twita some. Yoba ari inama rero y'abakuru b'ibihugu. Mu bijanye no gufashanya hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri, bo banyacubahiro bahuriye ku ciyumviro yuko hoba akanama k'abahinga nshikiranganji karongowe canke gahagarariwe n'abashikiranganji mu byo bajejwe harimo imigenderanire, kugira ngo ako kanama kige ivyo bihugu bibiri shobora gufashanyamwo ku buryo umwe wese agira ico ahungukira. Umukuru w'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi yarabonanye kandi n'intumwa idasanzwe y'ishyirahamwe y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Guinea Bissau. Mu byo bashoboye kuganira hakaba hari kugarukana urutonde rwa demokrasi mu gihugu ca Guinea Bissau. Ubona yuko ubu ico gihugu kiri mu ntwaro mfata kibanza. Patrick Emery Trovoada ariwe iyo ntumwa nyene y'ubumwe bwa Afrika mu gihugu ca Guinea Bissau yavuze ati nihweje ubu nararibonye bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu guhuza abantu basanzwe bafitaniye amatati, haraba kandi n'ukuntu asanzwe ariwe ayobora ishirahamwe y'ubumwe bwa Afrika, tukasanga ko n'ubundi yahora irya nino ari bitumwako mu gutorera umuti ibibazo abene gihugu baba bafise mu gihugu canke ibibahuza n'ibindi bihugu. Ati ntankeka ko ikibazo ca Guinea Bissau kizoja ku murongo gushika igihugu ca Guinea Bissau gishikiriye intwaro ya demokrasi, iyo nayo ikaba izoza yiyumvira ko izoshoboka habaye amatora, ayo nayo akaba ategekanijwe mu kwezi kw'icumi ibihumbi 2026. Muri rusangi rero twavuga yuko ugo rugendo rwabaye akaryo ku Burundi ko gutanga nabwo imfashanyo yabwo muri uko kubaka ikiraro cyosubira guhuza Afrika hamwe n'ibihugu bigize iryo shirahamwe kugira ngo butange imfashanyo mu kubaka ikiraro cahuza Afrika hamwe rero
n'ibihugu bigize ishyirahamwe CELAC. Ico kirere naco kikaba cari ibahari, iryo bahari naryo rikaba kovuga ko ryari ibahari ry'amahano, ariko rero ubu bakaba bagomba yuko iryo bahari yoba inzira yo gucamwo bahanahana ibishobora kubagirira neza na cane cane mu vyo ubutunzi. Radio Television RTBB Nijwi Giza Burundi Giza.